Murakaza neza kuri ukurikumafranga. Woba warigeze wibaza igituma hari abantu bafise imyaka 25 gusa ariko basa n'abamaze gutera imbere cyane, mu gihe abandi bageze ku myaka 35 canke imyaka 40 bagihura n'ibibazo vy'amafaranga, canke barigeze gukora cyane ugahaguruka kare ugataha bwije ariko ugasanga amafaranga yawe arabura nk'umwotsi. Nimba ibyo byo bavyarigeze kugushikira nuko iki kiganiro ari icawe. Ukuri nuko abantu benshi bibaza ko ubutunzi buva ku mushahara munini, ariko mu vy'ukuri ubutunzi bwubakwa n'ingingo ntoya zifatwa buri munsi. Hari abantu bahembwa amafaranga menshi ariko ubuzima bwabo ntibutera imbere, hari n'abandi bahembwa amafaranga make ariko ubuzima bwabo bugatera imbere. Mbega ni giki gitandukanya abo bantu babiri? N'amategeko y'amafaranga. Imyaka iri hagati ya 20 na 30, iyi niyo myaka ihambaye cyane mu buzima bwawe. Inayo myaka ushobora guhitamwo ingingo zizotuma uba umukire mu myaka iri imbere, ariko kandi ni nayo myaka ishobora gutuma ukora amakosa akazotuma umara imyaka myinshi uri kurarondera ariko ntihagire ikintu na kimwe ushikako. Reka rero nkwibwirire inkuru y'umusore yitwa Eric. Eric yari afise imyaka 24 gusa igihe yaronka akazi ka mbere. Yari afise indoto nyinshi yashaka gushikako. Eric yashaka gufasha umuryango wiwe, yashaka no kubaka kazoza keza, ariko hari ikintu kimwe gusa atarazi: amategeko y'amafaranga. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe urugendo rwa Eric, maze turabe amategeko indwi y'amafaranga yahinduye ubuzima bwiwe. Mbere yuko dutangura, nimba ukunda ibiganiro nk'ibi nuko ukora sabone ngaha kuri ku mafaranga. Hamagenda gushikiriza bino biganiro ni Ntirampeba Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro, ariko mbere ko twinjira mu kiganiro reka mbanze nkwibarize kano kabazo: ni kubereka hari abantu bahembwa amafaranga menshi ariko bakakomeza kuba abakene? Iki naco nuko gica kitujana ku itegeko rya mbere ry'amafaranga, naryo riravuga ngo bamusa yo winjiza. Umusore Eric yahembwa umushahara wa mbere yaranezerewe cyane, yumvise ko ubuzima bwiwe bugiye guhinduka burundu. Yaciye agura telefone nshasha, atangura kugendera muri tagisi, atangura no kujya ahantu hahenze cyane. Yumvira yuko abantu bateye imbere babaho muri ubwo buzima, ariko inyuma y'amezi make gusa nuko atamafaranga yarasigaranye. Yahora ategereza umushahara ukurikira kugira ngo abone kubaho. Yarafise amafaranga ariko nta kintu na kimwe yubaka. Umunsi umwe Eric yaricaye aribaza ati: niba nkora cyane ni kubera iki atakintu ndiko ndubaka? Aho niho yatanguye kubona ikosa rikomeye. Yariko arakoresha amafaranga yose yinjiza. Abantu benshi bakorera ikosa rikomeye: iyo umushahara wiyongeye baca bongera n'ibyo bakoresha, ariko abakire bo nuko bakora ibihushanye n'ibyo. Babaho umuseyo binjiza. Nimba winjiza 100 ntukoresha 100 byose, koresha ibice 70 canke ibice 80 kwijana, ibindi bizigame canke ubishore muri business. Isomo rikomeye: ubutunzi ntibutangura igihe winjiza amafaranga menshi, ubutunzi butangura igihe ukoresha make kurusha ayo winjiza. Reka rero twinjire mu itegeko rya kabiri, ariko mbere ko twinjira mu itegeko rya kabiri reka mbanze nkwibarize kino kibazo: woba warigeze guhembwa ugaca wishura ibintu byose hanyuma ukisanga atani igice rusigaranye mu mufuko? Iki naco nuko gica kitujana ku itegeko rya kabiri ry'amafaranga, naryo riravuga ngo banza kuyishura imbere yo gukoresha. Inyuma yo gutahura itegeko rya mbere, Eric yaragerageje guhindura ubuzima bwiwe, ariko yarafise ikibazo. Igihe cyose yahembwa yaca yishura inzu, akishura internet, akishura urugendo agendamo muri tagisi, akishura n'ibifungurwa, akishura n'ibindi bintu byose byamusaba kugira ngo akomeze kubaho. Mu mpera z'ukwezi agasanga atanimba asigaranye. Yamavuga ati: nzokwizigama ninabona asigaranye amafaranga, ariko ayo mafaranga nuko atigera asigara. Umunsi umwe hari umuntu yamubwiye ati: Eric, ikibazo suko utaronka amafaranga, ikibazo nuko utabanza kuyishura. Ayo majambo yaramuhinduye. Kuva uwo munsi igihe ahembwe yacatangira gufata ibice 10 kwijana by'umushahara wiwe ayashira ku ruhande, hanyuma abaho ku mafaranga asigaye. Mu mezi make gusa yatangiye kubona ko amafaranga yiwe ariko araduga.
nibwo bwa mbere yatanguye kumva yuko afise umugambi mu buzima bwiwe. Isomo rikomeye, abantu benshi bishura isi yose bakibagira akazoza kabo. Abakire bo nuko babanza kuyishura hanyuma bakabaho kubisigaye. Nimba utazigama akazoza kawe uno musi ntawe uzokuzigamira ejo. Reka rero twinjire ku itegeko rya gatatu. Ariko nubundi mbere yuko twinjira ku itegeko rya gatatu, reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Woba warigeze guhura n'ikibazo cihutirwa ugasanga nta mafaranga ufise yo kugikemura? Iki naco nuko gica kitujana ku itegeko rya mbere ry'amafaranga. Naryo riravuga ngo zigama igice c'amafaranga yose winjiza. Inyuma y'amezi make gusa Eric yatanguye kuyishura imbere yo gukoresha. Yatanguye kubona amahinduka, ariko ubuzima bwaramuhaye ikigeragezo. Umunsi umwe nyina we yaragwaye, byabaye giturumbuka. Yarakeneye amafaranga yo kumujana kwa muganga. Mbere ico kibazo cari gutuma Eric aja kugura amafaranga canke agasaba amadeni. Ariko ico gihe ibintu byaramuhindukanye, kubera ko yaramaze igihe azigama buhoro buhoro. Yarafise amafaranga yari yarashize ku ruhande. Yarashoboye gufasha nyina atarinze gusaba amadeni canke arinde kugurana. Aho niho yatangiye kubona akaciro ko kuzigama. Hari abantu benshi uzosanga bavuga bati nzotangura kwizigama nironka amafaranga menshi. Ariko kuri nuko nimba udashobora kwizigama amahera make ntuzoshobora no kwizigama amafaranga menshi. Eric yatangiye kuzigama udufaranga duke cane, ariko amezi make uko yagenda arahera niko amahera yatangiye kwiyongera. Yatangiye kugira amahoro yo mu mutima kuko yarazi ko ikibazo cihutirwa cose kitari kuguma kimusanga ataco yiteguye. Isomo rikomeye, kuzigama si vyo gukora igihe ufise amafaranga menshi, ahubwo nakamenyero ko kuzotuma ugira amafaranga menshi ejo. Amafaranga make azigama kenshi arusha akamaro amafaranga menshi atigera azigama. Reka rero twinjire ku itegeko rya kane ry'amafaranga. Ariko mbere ko twinjira ku itegeko rya kane, reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Woba warigeze kugura ikintu utarukeneye kubera gusa ushaka kunezereza abandi? Iki naco nuko gica kitujana ku itegeko rya kane, naryo rikaba rivuga ngo irinda amadeni adakenewe. Mu gihe Eric yariko aratera imbere buhoro buhoro, yarahuye n'ikindi kibazo gikomeye cane. Umugenzi we yaraguze moto nshasha, abandi bagura telefone zigezweho, abandi baguma berekana ubuzima bwiza ku mbuga ngurukana bumenyi. Eric we yatanguye kuyumvira kugura ibintu ku mwenda. Yumva ko yotera imbere vuba, ariko yaciye yibuka isomo yaramaze kwiga ko atari ikintu cyose kibengerana kiba gikenewe. Yahisemo kuyihangana, yahisemo kutagura ibintu ngo nukubera abandi babifise. Mu mezi yakurikiye yabonye bamwe muri ba bagenzi biwe batanguye kugorwa no kwishura amadeni bari bafashe. Bamwe ntibari bagishobora no kwizigama, abandi bari bamaze gutakaza amahoro kubera amadeni bari bafise. Eric yaciye atahura ko rimwe na rimwe ikintu ciza ushobora gukora ku mafaranga yawe ariko utagira ico ugura. Isomo rikomeye, nimba ugura ibintu udakeneye kugira ngo unezereze abandi, ejo uzokora cane kugira ngo wishure ibyo waguriye abandi. Amadeni meza ni make cane, amadeni menshi atangura nk'umugenzi mwiza ariko agahera nk'umwasi. Reka rero twinjire ku itegeko naryo rya gatanu. Ariko mbere ko twinjira ku itegeko rya gatanu, reka mbanze nongere nkwibarize kino kibazo. Woba warigeze kwipfuza ko amafaranga yawe yo kugirira akazi naho wowe usinziriye? Iki naco nuko gica kitujana ku itegeko rya gatanu ry'amafaranga, naryo rikaba rivuga ngo shora amafaranga yawe ahavyara yandi. Hashize imyaka 2 gusa Eric akurikiza amategeko ya mbere, yaramaze kugira amafaranga make, yaramaze kwizigama. Kuri konte gusa yatanguye kwibaza ikibazo gikomeye, nokora iki kugira amafaranga yanje atangire kunyungukira. Yatanguye kwiga iby'ubudandaji, yatanguye kubaza abantu bari bamaze gutera imbere, yatanguye no gusoma ibitabo hamwe no kwiga ibintu bijanye no gushora amafaranga. Maze buhoro buhoro afata ingingo yo gushora igice c'amafaranga yiwe mu migambi mitoya, ya migambi abona yuko yoshobora kuba yomuzanira inyungu. Aho niho urugendo rushasha rwatanguriye. Mu ntanga ibintu ntibyagenze neza nkuko Eric yabitegekanya. Hari imisi yunguka, hakaba n'indi misi ataronka n'inyungu nimwe.
ariko nuko atigeze acika intege, yarabandanije kwiga, yarabandanije gukosora amakosa yiwe. Buhoro buhoro amafaranga yarashoye yatanguye kuvyara ayandi. Ico gihe niho yatanguye gutahura ikintu gihambaye cane. Yaramaze imyaka akorera amafaranga, ariko ubu amafaranga yiwe nayo yaratanguye kumukorera. Aho niho yatanguye kubona ko ubutunzi nyabwo butava ku mushahara, buva ku mafaranga ashoboye kuvyara ayandi mafaranga. Isomo rikomeye nuko amafaranga adashowe akunda kuguma ari make. Mu gihe amafaranga ashowe neza niyo atangura kuzana ayandi. Nimba ushaka gutera imbere, ntukore kugira ngo uronke amafaranga, ahubwo ni wiga ukuntu amafaranga yawe yo kugirira akazi. Reka rero tugere naryo kw'itegeko rya 6. Ariko mbere ko tubandanya, reka mbanze nkwibarize kano kabazo. Ni kubera ko abantu babiri bakora amasaha angana, ariko umwe agahembwa inshuro nyinshi kurusha uwundi? Iki naco nuko kica kitujana kw'itegeko rya 6 ry'amafaranga. Naryo rikaba rivuga ati wiga ubumenyi bwongera agaciro kawe. Mu gihe ariko arubaka umugambi wiwe, yarabonye ikintu gitangaje. Hari abantu bahembwa cane kurusha abandi, suko bakora cane kurusha abandi, suko bavutse mu miryango ikize kurusha abandi, ariko nuko bafise ubumenyi budasanzwe. Aho niho yatanguye kwibaza ati none ndi umuntu umwe nyene mu myaka 5 iri imbere, nimba ntizi ikintu gishasha. Ico naco nuko cahinduye ubuzima bwiwe. Erike yatanguye kwiga, yiga ibijanye n'ubudandaji, yiga gukoresha mudasobwa neza, yiga kuvugana n'abakiriya, yiga n'uburyo bwo gutanguza neza amafaranga. Mu ntango byari bigoye, hari igihe yabura umwanya, hari n'igihe yakora akananirwa, ariko yarakomeje. Hashize imyaka mike gusa, agaciro kiwe k'akazi karamaze kuyongera cane, amafaranga yiwe nayo yaramaze kuyongera. Isomo rikomeye nuko amafaranga akurikira agaciro utanga. Uko wongera ubumenyi bwawe niko wongera n'amahirwe yawe. Ico ushora mu bwenge bwawe nico gishora mari kidashobora kwibwa n'umuntu n'umwe. Reka tugere naryo kw'itegeko ry'indwi. Ariko reka mbanze nkwibarize, woba warigeze gushaka kuba umukire mu gihe gito cane? Iki naco nuko gica kitujana kw'itegeko rya nyuma ry'amafaranga. Naryo rikaba rigira riti gira patience kandi wubaka ubutunzi buhoro buhoro. Mu rugendo rwiwe rwose, Erike yahuye n'ibigeragezo vyinshi. Hari igihe yumva ashaka guca mu nzira za bugufi, hari n'igihe yabona abandi basa n'abateye imbere kumurusha, hari n'igihe yumva yuko ataca ariko aragerako. Ariko yaributse ikintu kimwe gusa, yibutse yuko ubutunzi bumeze nko gutera igiti. Iyo ugitewe uno munsi ntigitegerezwa kwamejo, kirakenera amazi, kikakenera izuba, kikakenera n'umwanya. Niko n'ubutunzi bumeze, bwubakwa buhoro buhoro. Buri ngingo nziza ufata uno munsi ibisa n'imbuto uteye muri kazoza. Isomo rikomeye, abantu benshi bacika intege hakiri kare cane, ariko abahanga nibo babigerako. Ntugereranye intango zawe n'iherezo ry'uwundi, ubaka urugendo rwawe buhoro buhoro. None reka tugaruke ku nkuru ya Erike, wa musore yari afise imyaka 24. Wa musore yakoresha umushahara wiwe wose, wa musore atarazi kuzigama, wa musore yamarindiriye umushahara kugira ngo abone kubaho. Uyu munsi ubuzima bwiwe nuko bwahindutse. Si kubera ko yatsindiye amafaranga menshi, si kubera ko yavuke mu muryango ukize, si no kubera amahirwe adasanzwe. Yahindutse kubera yakurikije amategeko y'amafaranga. Yize kubaho musi yayo yinjiza, yize kubanza kuyishura imbere, yize kuzigama, yize kwirinda amadeni adakenewe, yize gushora amafaranga, yize no kongera ubumenyi bwiwe, kandi yize no kwihangana. None reka ndangize nkusubiriza iki kibazo natanguje naco. Ni igiki kizogutandukanya n'abandi mu myaka 5 canke mu myaka 10 iri imbere? Nta kindi, ni ingingo ufata kuva uno munsi. Ubutunzi suko uzobegera ko ngo nuko bageze ku kintu cy'igitangaza, ahubwo n'ingaruka z'ingingo nziza zifatwa buri munsi, buri kwezi, buri mwaka. Nimba hari ikintu kimwe ushaka kwibuka muri iki kiganiro niki, ntukeneye kuba umukire uno munsi kugira ngo utangure urugendo rwo kuba umukire.
ukeneye gusa gutangura. Nimba ikiganiro cagufashije nuko ukora sabone ugakanda na like ugasangiza n'iki kiganiro n'abandi kugira ngo natwe tubandanye kubashikiriza inyigisho zizobafasha gutera imbere. Murakoze cyane kubana nanje. Je ndagushikiriza bino biganiro ni Ntama Pascal. Nzogaruka mu kindi kiganiro gikurikira. Mugira amahoro kandi mugire n'urugendo rwiza rugana mu bwigenge bw'amafaranga. Ciao ciao.